mu gihe amabarabara ya 17 na 23 yo mu Ruvumera neza na neza muri quartier ya 5 zone Buyenzi commune mukaza mu gisagara ca Bujumbura ariko arasanurwa mu kuyashiramwe amabuye ivyo bita pavar. Bamwe mu bene gihugu bo muri iyo quartier twaganiriye bavuga ko ikibazo c'isuku rike ryarangwa kuri ayo mabarabara ko kigiye gutorega umuti. Abo bene gihugu barashima kandi ivyo bikorwa biriko birarangurwa bakavuga ko bizotuma aho bakorera harushirizaho kuba heza no kugira agaciro nkuko twavyiganiwe na Nimboni Merde umufasoni adandaza ibinyobwa twasanze hafi y'iryo barabara. Keze cyane ko iterambere ko cyane cyane umuntu yagize ishyirahamwe yo kuduteza imbere amaparasera ya hari umwanda kandi usanzwe tudafata neza n'amabarabara yacu ariko nigiye ko tudafata neza cyane nta parasera cyagira iterambere ego cyagira iterambere cyagira akarere kuko wahahurwa n'amata mushatse kugurisha amahera make kuba arabye n'ingene yasa n'ukuri turashima cyane. Ngabonziza Eric twasanze kwibarabara rya 22 avuga ko mu gihe amabarabara ya 19 18 20 21 na 22 atokorwa mu maguru masha ibarabara rya 23 ririko rirakogwa ko rizohava ryononwa n'amazi ava muri ayo yandi mabarabara narijya asanzwe atari ku rutonde rwa yari karakogwa. Ego igikorwa ni ciza ariko hari turafisa amakenga uko bakoze amabarabara abiri rero kibarabara y'23 bakoze bararikoze ariko amazi ni menshi cyane twitegereje ku mazi acanga ku 22 ni menshi cyane amazi acamanuka yisuka ku 23 twe tukagira amakenga duti none ko wakoze 23 bakabagize n'udukoro dutoya aya mazi yo kuri ku 22 ashobora kuzogabanuka gute rero kukifuza ko umwene gihugu twifuza yuko bokorana n'22 kumbura amazi akagabanuka akaronka imikoro amanukiramwo nayo nyene n'ahandi 23 naho barikoze tubona neza yuko atagi si birebire ntaco bizofasha kanini kuko amazi n'ubundi azoguma ari yandi nyene. Bankuwabo Yusuf arongo ikarti ya 5 nawe nyene arakenguruka ivyo bikorwa byo gusanura ayo mabarabara. Bwe tujeje intwaro byaratunezereye cyane kandi dufatenganije n'abanyagihugu kuko abanyagihugu bari babikeneye gose cyane cyane nk'imvura iguye twararonka ingorane ariko mu nyuma hari ukundu twigeze kugira inama kujabe muri setemu bico gihe hari abakozi bo muri Banki Mondiale twarigeze kubitura kubera yuko twarabona ingene Buyenzi ya ruguru ifise amabarabara ari pave ariko mu Ruvumera twikaca twiyumvira ko twibagiwe ariko mu nyuma dufatirangije na chef de zone twaragerageze turatanga iciyumviro yuko natwebwe twifuza yuko natwe muri quartier yacu cyane cyane aherereye mu Ruvumera tworonka amabarabara ari pave. Ubu rero muribona batanguriye kwibarabara rya 17 baca bafatisha nibarabara rya 23 aho hose ubu akamwemwe ni kose kuko turabona yuko amabarabara ari pave ariko rero kindi kintu tunedereye kurusha ubu bamwe bahora bagenda kwa Siyoni barinda kuzunguruka mu misigiti niki uva kwibarabara rya 17 ukagenda directement no kwa Siyoni utarinze ukati korosi arico gituma tunezerewe cyane kubona ikartier yacu yateye imbere mu kugira ibarabara ari pave. Mu ntumbero yo kubungabunga ayo mabarabara ngo hagiye kwama haratunganywa ibikorwa rusangi buri misi yose ya 6 nkuko vyashikirijwe n'uwarongo iyo quartier. Tukifuza yuko tugenda kuzohimiriza abanyagihugu yuko uko wa 6 ushitse kira muntu ni gukora imbere yahaherereye kugira ngo ibarabara ryacu tugume turi bungabunga. Hakizimana Jamari ahagarariye ishirahamwe ririko rirasanura ayo mabarabara
yametumenyesheje abakozi bakoresha baribo n'ivyo bajejwe gukora. Abakozi twe dukoresha bari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere n'abakozi twokwita abakozi bafise umwuga bamwe bita main d'œuvre qualifiée nk'abamaso nk'abasharpentier nk'abasudeur abapaveur abo nibo twita ko ari abantu bafise umwuga bazi. Abo nabo turabakura aha benshi nabo dufata hano babizi, abandi nabo usanga ari nka batatu nka bane ishira muri rifise risanzwe rikoresha n'ahandi bamenyera akazi berekana abandi. Abo rero nibo dukoresha. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abakozi bato bitangwa aba manœuvre cyangwa abatu travaux. Abakozi kenshi bavuga ngo nabakozi ngo niya gusavye akazi akubira ngo ngumpa akazi akariko kose. Akazi rero kariko kose je mbona ko umuntu w'umujeni umuntu ahambaye, kuko kariko kose niwe wamubwira ko ushofera agakora, namubwira ako gusudara agakora, niwe wamubwira uti kimashinga isindagira agakora, niko kazi akariko kose. Ivyo ari byo byose barafasha n'abaede rero abafasha abamason bahereza isima bacanga umucanga bazana ibiriya canke ibiriya nibo tugira gutya. Abo rero nabo uko ibikorwa bitunganijwe yuko abakozi bava mushira mu gitwa Caritas Burundi. Caritas rero bafise ingene bagize amasezerano na butipe n'abandi yuko abakozi bose tuzokena bakuri wabo turabahemba mugabo bakava hariya. Abo dukoresha rero cyane nabegereye iri baraba rya 17 ubwa mbere, hanyuma abo mu icungararo inyuma n'abandi bakurikira. Twebwe rero turabazana hanyuma muga tuciye muri Caritas baduha abo dushaka abo dukeneye amatwe tukabakoresha, mugabo ni twebwe tuheza tukabahemba. Kandi abakozi ari kindi ciza gihari nuko mu mahera baronka ariho amahera make baza barabika y'ukuguranana muri bo, nibo bamenye ingene babigira, nibo bazinanye bafise umushefu wabo bagerera baca baguranagurana hanyuma bigatuma baronka akantu kisununu yo mwakagura ko utashoboye kugura. Ico nico ciza cavyo rero muri abo bakozi nuko tubakoresha. Mwomenya ko ivyo bikorwa biriko birarangurwa n'ishira hamwe Marex Construction ku mfashanyo y'ishira hamwe Abutip. Ivyo bikorwa bikaba bitegekanijwe kumara amezi 6 kuva bitanguye.